You've done so much for me, I cannot tell it all. Oh, ni indirimbo zo gutazira Imana zatanguje igikorane c'imisi 3 catunganijwe n'ishengero ry'Urutare Église du Rocher ku cicaro gikuru mpuzamakungu c'iryo shengero. Ico gikorane kikaba catunganijwe kw'ijambo ry'urufatiro ryavuye muri Yesaya ikigabane ca 40 umurongo wa 3 rivuga riti tegura inzira y'Uhoraho. Ibirori vyo gutanguza ico gikorane bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka Gérard Daniel Ndabirabe n'izindi ndongozi zitandukanye. Pastor Marc Kagisye yasiguye ijambo ry'Imana akaba yamenyesheje ko hari ivyo umuntu wese ategerezwa gukora kugira ngo ategure inzira y'umuzo wa Yesu Kristo. Iyo inzira y'Uhoraho yateguwe neza, Imana birayihimbara kandi bikayiryohera kumanuka no guseruka no gukora ikintu gishasha. Ikibuza Imana gukora suko Imana itagomba gukora canke idafise umugambi, ariko Imana yahaye umwana w'ubuntu ububasha budasanzwe, imugira umuntu adasanzwe mu rugezo rwaho Imana mu bugikorana na twebwe biradusaba yuko na twebwe tuba turi abantu biteguriye kubahiriza icirikira dusaba n'ici twitezeko. Bwana sifiwe sana. Ariko Imana irasezerana ngo iyo duteguye inzira neza biyiha akaryo ko kwihishura mu buzima bw'uwayikurikira bw'uwayubaha. Ku murongo wa 5 muri Yesaya mu gice ca 40 haravuga ngo nibamara gutegura ibiyaya bagategura imisozi ibintu byose bikaringanizwa ku murongo neza. Ku murongo wa 5 ngo ico gihe ubwiza bw'Imana buzoca buhishurwa ako kanya nyene kandi ngo ijisho ryose rizomwibonera. Haleluya. Ivyo bivuye mu kanwa k'Uhoraho. Mu bisanzwe kimwe mu bintu numva nshaka gushimikira ko kuri uyu munsi kuri uyu muhingamo ndashaka kuvuga ngo mu bisanzwe kugendana n'Imana, kubona Imana mu buzima bwacu, gusaza dufise amahoro, gukura dufise amahoro, guha urunganwe rukurikira icitegererezo ciza, gusiga umurage mwiza mu gihugu, kubiba imbuto nziza mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, kuryohererwa ubuzima, gupfana iteka n'icubahiro. Ivyo vyose nivyo Bibiliya yita umugisha. Umugisha urafatira ku buzima bwawe ugafatira no ku ruvyaro rwawe. Ariko kandi ivyo twita umugisha hari igihe usanga abantu basenga, hari ibintu basengera vy'ubuzima kandi bagomba kubona mu inyishu z'Imana. Ariko Imana yavuze ngo inzira niyamara gutegurwa neza, ibintu byose nivyamara gukorwa mu buryo bwiza, ibintu byose nivyamara gushigwa mu murongo, Yesu ashimwe cyane, ngo ico gihe Imana izoseruka kandi ngo ubwiza bwayo umuntu wese azomwibonera, ijisho ryose rizomwibonera. Nayo umukuru w'inama nshingamateka Gérard Daniel Ndabirabe akaba ahamagarira abantu bose gusenga nyagusenga no kumurikira abandi. None twebwe twose twotegura gute iyi nzira batubwiye? Aha ati ijwi ry'usemerera ati nimutegura inzira y'Uhoraho. Turiko turayitegura gute? Nico kibazo, turiko turayitegura gute? Yesu igihe ariko ararondera abamuherekeza yavuze ati umwe ushaka kunkurikira asige umuzigo wiwe muhira ankurikire. Iyi nzira ko badusaba yuko tuyitegura, ahubwo jewe novuga mu handi majambo, none wewe uri kurakora iki kugira ngo ube itara ry'abandi, ushobore kumurikira abandi, ube itara ritazima, umurikire abandi kugira ngo ya nzira tuyibone twese. Hari wavuze ati ntawo bashaka yuko azosigara ku isi atari imbere y'Imana. Pasteur Nduwindavyi Ferdinand arongoye ishirahamwe ry'amashengero y'Urutare mu Burundi n'ahandi akaba amenyesha ingene ico gikorane gitunganijwe. Intumbero y'igikorane cyane cyane kwari kugira ngo nkuko umuvuga butumwa no munsi yabivuze, kwari kugira ngo dutegure inzira y'Uhoraho, dutegure imitima. Hariho amasezerano dufise kuva kera, si twebwe tuyafise n'igihugu cyose kiyafise, cyo kuvuga ko hazo ikanguro rizohera mu Burundi
natwe twashaka kuba intererano muri iryo kanguro rizoba kugira ngo duhamagarire abantu bose batarakira Yesu canke bataramenya inzira y'Imana gufata aka karyo iribakwe kugira ngo nabo bashobore kwegerana n'abandi dushima Imana hamwe. Uko gitunganijwe gitegurirwa kuri iri shengero riri ku cicaro gikuru shishirahamwe mpuzamakungu rya Roshe. Gitegekanijwe yuko gitangura uno munsi cyatanguye isaha 8 zo ku muhingamo gushika ku isaha 12, hanyuma nejo mu gatondo kuwa gatandatu tukazotangura mu gatondo dutanguye n'inyigisho z'ugwaruka, hakaca haba kandi inyigisho z'abarongozi. Abarongozi dushaka kuvuga se abarongozi b'amashengero gusa, ariko n'abarongozi bisata byose bigize ubuzima, kuko atamurongozi nta gishoboka. Izo nyigisho zizoba rero ejo imbere ya saa 6 kuva saa 3 gushika isaha 6. Inyuma ya saa 6 tuzobandanya kuva isaha 8 gushika isaha 12 nyene nkuko twabikoze uno munsi, hama twongere turangize ku munsi w'Imana duhereye inyuma ya saa 6, no kuvuga isaha 8 dushikane isaha zo ku mugoroba nyene turangiza dushima Imana. Uko niko gitegekanijwe, niko giteguwe. Turatumiye uwari we wese yoba ashaka kwifatanya natwe